ko iyo ndwara iriho haba mu Burundi eka mbere no ku isi yose. Ibitigiri bitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe kubungabunga amagara y'abantu ku isi OMS birerekana ko ibice bishika 12% by'abantu bose baba ku isi barwara indwara zo mu mutwe. Ino iwacu nta biharuro dufise by'igihugu cyose, ariko turavye icegeranyo cakozwe mu bigo bitatu bisanzwe bivura izo ndwara, Igitega, Ngozi n'Ngaha nyene turi uno munsi, birerekana ko abarwayi bashika 22,000 bavuriwe muri ivyo bigo hagati y'imyaka 2015 gushika mwaka 2017. Uyu munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amagara yo mu mutwe turiko duhimbaza uno munsi, ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS yahamagariye ibihugu birihurikiyemwo guhimbaza ku civugo cya kiti twirinde kwiyahura. Kwiyahura rero biri ku isi yose kandi birashikira abantu bose, baba bakuze eka mbere n'abakiri bato, cane cane abagari hagati y'imyaka 15 na 19. Ibitigiri bitangwa n'ishirahamwe nyene vyerekana ko ku mwaka abantu baba 800 ku isi biyahura, hakaba n'abandi benshi bagerageza kwiyahura. Mu gihugu cacu icigwa cakozwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwa SIDA bufatanije n'abasanzwe babushyigikira bwarerekanye ko mu ntara ya Ngozi, Gitega na Rumonge mbere no mu gisagara ca Bujumbura ko abantu bashika 6.4% bamaze kwihutira kwiyahura mu buzima bwabo. Abandi nabo bangana ibice 3% baramaze kugerageza kwiyahura. Ibituma abantu kwiyahura ni byinshi, twovuga nk'indwara zo mu mutwe, ibiyayuramutwe, indwara zinanira birebire, gufatwa ku ngufu, ibiza, umuntu kura biwe cyangwa ikiwe, intambara, reka n'ibindi tutarinze kudodagura ngaha. Kwiyahura rero bisiga kandi umuryango mbere no mu gihugu cyose, kuko abana baba imfuvyi, reka igihugu naco murumva ko kidashobora gutera imbere. Naho biri uko rero turashobora kwirinda no kurinda abandi kwiyahura. Ivyo navyo bishoboka mu gukora ibikorwa bikurikira: kwigisha no kubwiriza abantu bose ku bijanye no kutiyahura, kurwanya ibiyayuramutwe, kuvura no kuvuza hakiri kare abagenda indwara zo mu mutwe, gutanga inyigisho ku bavuzi kugira bamenye kwitaho no gukurikirana abafise indwara zo mu mutwe, gukurikirana abantu bose bagerageje kwiyahura no kubashigikira mu kibano, kudakumira abarwaye indwara zo mu mutwe, reka n'ibindi. Murumva ko gukingira kwiyahura bisaba ishaka n'ingufu z'umwe wese ari ngaha, eka abantu bose. Nashaka ndangize shimira bwa mbere mbereye kuri kino kigo catwakiriye ngaha, gisanzwe kandi gikora ibishoboka byose, gifise abakozi baguma bitanga kugira ngo bagume bakira